Heshi ibihumbi 2026 musangwa ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe mukaba muyashikirizwa na Dondo Dwemba z'umutima afadikanije na Gistrene Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma. Mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiyeko. Imyimenyerezo ya gisirikare iriko ikorwa n'imbonerakure zajanywe mu Ruyigi irateye umutima uhagaze abanyagihugu bo mu Ruyigi basaba leta guhagarika ico gikorwa ngo kuko biboneka ko abakoreshwa iyo myimenyerezo bazokoreshwa mu mabi akomeye. Pacifique Ninahazwe akaba yarigeze kuvuga ku bijanye n'iyo myimenyerezo iriko ihabwa izo mbonerakure aho hoba harimwo n'abawazalendo ikaba igamije gutegura abazokoreshwa mu gutera u Rwanda navyo muraza kuvyumva. Hari n'ayandi inkuru imwe mu buryo buramvuye ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa. Imyimenyerezo ya gisirikare iriko ihabwa imbonerakure irateye umutima uhagaze abanyagihugu bo mu Ruyigi. Iyo myimenyerezo iriko ibera hitwa mu Kigarika hafi y'ikambi ya Batayo ya 24. Ikiringo kirenga amezi 6 nico kirangiye iyo myimenyerezo iriko iratangwa. Naho umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi mu Burundi yamenyesheje ko abo bariko bahabwa imyimenyerezo ya gisirikare ari aba reserviste leta izohora yikora ko ngo batabare. Abanyaruyigi basaba abategetsi b'u Burundi guhagarika ico gikorwa ngo kuko biraboneka ko abariko bahabwa iyo myimenyerezo ya gisirikare bazokoreshwa na leta mu bugizi bwa nabi mu buryo bukomeye. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze 2025 abanyagihugu bo mu Ruyigi bamenyesha ko ariho batanguye kubona imbonerakure zishikanwe mu Kigarika zitangura imyimenyerezo ya gisirikare. Amatwi abasumira bavuga ko izo mbonerakure zagiye zicagurwa mu zindi mu mihinga itandukanye igize Burundi. Batanguye bashikanwayo bake bake baratinda baragwira ubu ngo boba baba 1000 hagati y'ikambi ya Batayo ya 24 mu Ruyigi na Kigarika ahariko hatangirwa izo nyigisho za gisirikare nta kilometero kihari. Mu minsi iheze umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo yaragendeye izo mbonerakure ziri muri iyo myimenyerezo, imwe yose yayisigira amafaranga 200 vy'amarundi mu ntumbero yo kuzitera intege. Uyu munyaruyigi twahinduye ijwi aravyigana. Yego mu Kigarika mu Ruyigi hafi y'ikambi Batayo 24 niho hariko harabera imyimenyerezo muri ya gisirikare iriko iratangwa ku mbonerakure bacaguwe mu mihinga itandukanye. Yego bacaguwe mu mbonerakure kugira ngo baje muri ico kibanza aho begeranirije kugira babahe imyimenyerezo ya gisirikare n'ubu niho iriko irabera ahitwa mu Kigarika muri Ruyigi impande y'ikambi Batayo 24. Ni ukuvuga nta kilometero kihaca uvuye ku ikambi uja muri ico kibanza aho mu Kigarika. Yego nuko bimeze kandi mu minsi iheze n'umukuru w'umugambwe CDFDD Reveriyano Ndikuriyo yarahaciye muri ico kibanza yarasigiye 200 vy'amarundi umwe bariko barakina iyo myimenyerezo. Yego ayo makuru dufise kandi niyo. Abanyaruyigi rero baratewe umutima uhagaze n'iyo myimenyerezo ya gisirikare iriko iratangwa ku mbonerakure. Naho umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi yamenyesheje ko abo bariko bahabwa imyimenyerezo ya gisirikare ari aba reserviste leta izohora yikora ko ngo batabare. Abanyaruyigi basaba abategetsi b'u Burundi guhagarika ico gikorwa ngo kuko biboneka ko abo bariko bahabwa iyo myimenyerezo ya gisirikare bazokoreshwa na leta mu bugizi bwa nabi mu buryo bukomeye. Rero abanyagihugu turateye umutima uhagaze rero n'iyo myimenyerezo iriko iragirwa n'abantu batowe mu gihugu kandi batahamagaje abantu baza kwinjira mu gisoda ari abantu batowe uko nyene. Urumva ko abanyagihugu turateye umutima uhagaze n'iyo myimenyerezo n'abo basi
kuko ntituzi neza urwego bazinjiramo urwo ari rwo kuko ntibazobihiza mu gisura cy'igihugu eka kandi si n'igipolisi cy'igihugu uzoba ari umugwi wigenga umeze ukuntu nyene uraho nyene numva ko abanyagihugu tutobura ubwoba icyo dusaba ni uko ahubwo vyohagarikwa bigahagarara kuko burya umushikiranganji wo kwizana amazi yarigeze kubivuga ko minsi iheze avuga ngo abareberojisite ngo ni urwego ngo ruzoba ruri ngaho kugira ngo rufashe ngo gutabara urumva ko bitumvikana ivyo ntivyumvikana kuko si abasoda si n'abapolisi ni abantu baza bigenga bameze uko leta izo yakoresha mu bikorwa bitandukanye birabonekana neza ko abazokwinjira mu bugizi bwa nabi bashe mu buryo bukomeye rero abanyagihugu dusaba ko vyohagarara bigahagarikwa foromasiyo y'igisoda bagayitumako abantu bose bakiyandikisha hama bakinjira mu buryo bwemewe n'amategeko ku mugaragaro nivyo dusaba twebwe murakoze hagati aho ambasaderi Terence Nahiraja aserukira Uburundi mu gihugu c'Ububirigi aherutse kumenyesha ko uko bizogenda kose igihugu kibanyi c'u Rwanda kizotegerezwa gutegwa ariko akavuga ko kizotegwa n'abahunze u Rwanda mu mukurikire mesha no kuzakoza ikibazo uravye intureka n'akajagari karamba karere gategwa n'igihugu c'u Rwanda aho u Rwanda rwahonyanze amaze kuvuza bavuga agenga imbibe ubwigere bw'ibihugu ico cya souverainité nationale kumva ko Rwanda rwotegwa n'abagomba kugwiyemeza kuri izo bandi bikotera mu karere ntibitara cyo bakirimo intumbero zo zotegwa none b'abanyarwanda bahunga 1996 bamwe bakicwa abandi bakamererwa nabi wizeye ko bazoje gushabo kugeza kwihereze bakaje nari karahambye muri Kongo n'ibindi bari gutabana gufasha bizohera ivyo byo ko Rwanda ku byinshi byakozwe na leta yaho no kwitegura yuko bashobora guterwa nabo birukanye b'abanyarwanda ariko atari Burundi kuko Burundi ntibutegwa burategwa ariko butewe burivuna kandi bimwishimishije ibi bikaza bishimangira ivyo umukuru w'ishirahamwe Fokode yashikirije mu kiganiro cyo kuwa 12 ndamukiza 2026 catunganijwe n'iryo shirahamwe muri ico kiganiro Pacifique Ninahazwe yamenyesheje ivy'inyigisho ziriko zihabwa imbonerakure n'abawazarendo zigatangirwa mu Ruyigi ari mu ntumbero yo kwitegurira gutera u Rwanda umukuru w'ico gisoda gishasha kiriko gishigwaho mu Burundi ni Generale Ignace Sibomana uwo nawe abwira abo bariko bahabwa inyigisho za gisirikare mu Ruyigi ko aribo bizigiwe ngo kuko mu gisoda c'u Burundi babona harimwo abasirikare batacizewe batohava bemera gukora ivyo batumwa vyose na leta y'u Burundi izo mbonerakure zirimwo abawazarendo bakaba bigishwa ko umwansi wa mbere bafise ari u Rwanda ni mu gihe Terence Nahiraja serukira Uburundi mu gihugu c'Ububirigi yahawe igikorwa cyo guhuza abatavuga rumwe n'u Rwanda bari mu gihugu c'Ububirigi amakuru ava mu Burundi akaba yemeza ko inzu ya coordination y'intambara iriko irategurwa ku Rwanda yo kubakwa mu Burundi muri ico kiganiro Pacifique Ninahazwe yamenyesheje ko biboneka ko ejo canke hirya y'ejo mu Burundi abarundi bashobora kwinjira mu bintu bitoroshe kino kibazo naco kirakomeye gose kinaco nyene kirakomeye kuko amakuru dufise kandi dukura mu masoko akomeye cyane arimwo muri leta y'u Burundi nuko by'ukuri leta y'u Burundi iri mu mugambi ukomeye w'intambara itegura ishobora kuba yerekeye igihugu cy'u Rwanda biriko bikorerwa ahantu henshi cyane inkuru ya mbere iva mu buserukuzi bw'u Burundi mu Bubiligi aho bamwe mu bahakora bonyene bemeza ko umuserukizi w'u Burundi mu Bubiligi uyu munsi mu gikorwa yahawe harimo guhuza abatavuga rumwe n'u Rwanda bari muri ico gihugu avuga ati abo bantu baza buri mwanya muri ambasade bakaja hamwe na ambasaderi bakiyugarana imigambi barimo ntituyizi aya makuru ariko ava mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubiligi bonyene abakorayo nibo bavyivugira bakavyemeza hari ikintu kiriko kiraba une coordination iri kurubakwa n'u Burundi iboneka ko itumbereye u Rwanda
amakuru mbega Pacifique mukivuga ivyo ubwo Tirasi na Hiraje ntazava avuga ko mwamukoreye intebe ishushe ayo makuru abayabaha bafatira ku giti gishemeye ntacyo ntagaramwe n'ukuri n'ubu ntacyo byandika ndabimenyereye gutukwa ariko ndabimubwiye amakuru ariko ava mu bo bakorana nibo bayemanga icya kabiri ni uko abandi makuru ava mu Burundi yemeza ko hari intumbero yo kubaka hagati mu gihugu inzu yoba iya coordination y'intambara nyene iri kurategurwa igice kigira gatatu intambara niba ariko bategura abo bayirongora gusa hari no kwiyumvira abazoyigwana mu bazoyigwana amakuru yandi mfise neza ni kimwe nari namaze kuvuga kumbura uko mubibajije bica bitera bituma naco ndacingiramwo ni ikicuko murazi umugambi wagumye uvuga witwa ngo FRAD wo kubaka ngo force ngo de la réserve yitwa igice cy'igisirikare cy'u Burundi cyabuza gusa gufasha igisoda umwanya wari wose vyokenerwa ico kumbura abarundi batari bake batazi nuko imyimenyerezo kugirisha formation y'abo bantu iri kwiraba kandi iri kwibera mu ntara ya Ruyigi abantu baribuka igihe twavuga abasirikare bavuye muri Kongo bagahabwa igihano cyo kugenda n'amaguru aho bagiye hariya mu Ruyigi hariho babasirikare bari barafashwe na M23 barekuwe aho bagiye hariya mu Ruyigi biriya bice nyene nivyo biriko biraberamwo formation y'abo bantu ikindi gisirikare gishasha ubundi bavuga ngo iyo FRAD bazoyishiramwo abakukurutse mu gisirikare bashobore kuronka bandaniriza n'ibindi uko bariko barabikora ni gute abo bashirayo ni bande ahanini batora mu mbonera kure nizo batwara aho hantu haravugwa kandi ko harimwo no muri ba Wazarendo abo batwagwa muri ico kibanza ikindi kintu gitangaje mu nyigisho ziriko ziratangirwa aho hantu nuko aho cobaye igikorwa cy'igisirikare nyene gusa kiboneka gose nk'igikorwa cy'umugambi CNDD-FDD baravuga ko umugambi ufise uruhare rukomeye haba mu gufungurira abari muri izo formation baravuga ko Reverien Ndikuri ari mu bantu bakurikirana gose iyo formation y'abo bantu ngoma nje kugitera ubwoba kurusha ngaho aho mwariko muravuga bazontuka nibaza ko bazofatira ahubwo aho kurusha nino bya Terence Ntayiraje nuko briefing neza kukivuga ikiganiro bakoreshejwe vuba cyane n'umukuru wa FRAD General Inyasi Sibumana yagiye akabwira neza abo bantu ko uyu munsi mu gisata cy'u Burundi ngo bafise ingorane yuko bwa mbere bafise abasirikare ba kera batizigiye ingorane yuko bafise ngo n'abasirikare ba CNDD-FDD ngo babona ko batakizigiye ro system ku buryo byo batuma byose badashobora kuja kubikora abo bantu bariko bigishwa ko umwasi wabo mukuru ari igihugu cy'u Rwanda bababwira ko u Rwanda rufise intumbero yo gutera Burundi bakabwira yuko bakeneye igisirikare bizigiye cyabo kigizwe n'ubwoko bumwe bazokoresha muri iyo ntambara ubu rero wumvirije ibi bintu byose uko biriko biraza ibigwanisho biza bigatwarwa ahantu hatazwe ukazana amaformation ariko arakorwa mu buryo butangaje hubakwa ikindi gisirikare hakaza amanama ariko arakoreshwa abatavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda akabera muri ambasade y'u Burundi n'ahandi kumbure n'abandi babinjira mu Burundi nyene aha hantu biraboneka ko ejo canke hirya y'ejo dushobora kwinjira mu bintu bitoroshe mu Burundi mu gisirikare cy'u Burundi havugwa amakuru y'igandagurwa ry'abasirikare bari bacunze ikambi ya gisirikare ya base iri muri zone Musaga komine Mugere mu ntara ya Bujumbura aho yahiriyemwo ibigwanisho vyinshi cyane ku mugoroba wa 31 Ntwarante uyu mwaka wa 2026 abo basirikare bari bafashwe bakajanwa gupfungwa amakuru ava mu gisirikare amenyesha ko atanumwe akiri muzima ikindi kivugwa mu gisirikare c'u Burundi nuko bamwe mu ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi batazwi igitigiri bariko basaba ko Uburundi bwova mu ntambara ya Kongo kuko iriko ihitana abasoda benshi b'u Burundi kandi atanyungu z'u Burundi bari kugwanira baherutse nabo gufatwa baja gupfungirwa ahantu hatazwi kandi nabo nyene ngo bashobora kwicwa umwanya n'umwanya bamwe mu gisirikare c'u Burundi basaba abasenga gusengera Burundi ngo kuko abarundi mu bisata bitandukanye ngo bari mu bigeragezo biteye ubwoba ku ntwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD
ngo birakwiye ko abarundi baja hamwe bakikura mu vyara vya CNDD-FDD ishaka kugira abarundi bose abaja bayo. Mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. Ibikorwa mu mazone ya Buhanda na Mutambu muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura ntibitangaza bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD bo muri ico gice, inyuma yo kumva ko abakoze ikibazo bakagitora mu mugambi mera nk'abandi kuwa 2023 ndamukiza uyu mwaka wa 2026, ariko basubirizwa n'imbonerakure n'abandi banywanyi ba CNDD-FDD bitwa ko cavunye batakoze ikibazo baba aribo bahabwa akazi, nk'uko twabibashikirije mu makuru yacu y'ejo hahise. Bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD bo mu mazone ya Buhanda na Mutambu bamenyesha ko akarere kabo gasanzwe kaberamwo amanyanga mu bintu vyose. Bagarutse ku karorero k'umukenyezi Space asanzwe ari umukenyererarugamba yatowe ku mutumba Ruvyagira mu matora yo mu 2025, hageze gushikiriza abatowe akugwamwo asubirizwa n'uwundi munywanyi w'umugambwe CNDD-FDD yari asanzwe arongoye umutumba Ruvyagira ariko atatowe, yitwa Ndabadugaritse Stan. Aya makuru yaravuzwe ariko ngo nta numwe yashoboye kurenganura uwo mukenyererarugamba wa CNDD-FDD. Ivyo vyose ngo vyarashikiriye abajejwe mu gutegura amatora muri komine Mugere. Musitanteri wa komine Mugere aserukira umukuru w'igihugu muri komine, yamara ngo ntawarenganuye uwo mukenyezi. Abo banywanyi ba CNDD-FDD i Buhanda na Mutambu bakaba batagira icizere ko abaraye barenganijwe mu mugambi mera nk'abandi watunganijwe n'ishirahamwe ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bazorenganurwa, kuko intwaro ikomoka ku mugambwe wabo CNDD-FDD ngo irangwa no kurenganya abanyagihugu. Ngo baraye batahuye impamvu abanyagihugu basigaye bagwara ingwara zo mu mutwe bagahahamuka. Ngo birumvikana ko umuntu yakoze ikibazo akagitora agakoreshwa formation y'ivy'akazi asubirijwe izuba riva n'utakoze ikibazo, bihagarariwe n'abarongoye CNDD-FDD muri ayo mazone, atazosigara ari muzima mu kwiyumvira kwiwe. Basaba abanywanyi ba CNDD-FDD bose aho bari kurya bike ngo baryame kare, ngo nta CNDD-FDD yabo izokiza abarundi. Ico ishoboye ngo no kubashikana mu buzima bubi cane, bakabahamagarira kwifatanya n'abandi barundi bikure ko iyo ntwaro. Umugabo umwe yaragandaguwe arashwe mw'ijoro ryo kuw'Imana uheze, umukenyezi wiwe arakomereka. Bukeye bwaho abanyagihugu bica abagabo batatu bakeka kuba aribo bishe uwo mugabo. Ivyo vyose bikaba vyabereye ku mitumba ya Murago na Muyange, zone Maramvya, komine Gitega. Atahutse nk'igihe c'isaha 4 z'ijoro kuwa 31 Rusama 2026, Ngendakumana Gaspari wo ku mutumba Murago yararashwe acaracikana, umukenyezi wiwe bari kumwe nawe arakomereka. Abarashe Gaspari bakaba baciye bamutwara amafaranga atazwi igitigiri yari yagurishije inka uwo munsi nyene. Abanyagihugu bamaze kumenya ivy'iryo bara baciye bikeka abarikoze. Abo nabo akaba ari abari bateramiye ku kabare ka Gasupari, niko kuja guhiga abo bagabo biketswe. Ejo hahise ku munsi wa mbere igenekerezo rya mbere Ruheshi 2026 mu gitondo, abajejwe umutekano niho bashika aho abanyagihugu bakinje bariko bakubagura abikezwe kwica Gaspari. Barasa hejuru kugira basanzaza abanyagihugu, yamara abanyagihugu baca bihutira kugandagura abagabo batatu bari bafashwe, aribo Yamuremye Aron, Nininahazwe Pasteur Batazira Kizimya na Ntakarutimana Eric. Abanyagihugu muri ico gihe bakaba bavuga ko batanyarukije gukuraho abo bantu, ngo baramutse bashikanywe mu gasho ngo bazoca barekurwa bidatevye.
buramatari w'intara ya Gitega aherekejwe n'umushikirizamanza wa Repubulika akukira sentare isubiramwo imanza ya Gitega, musitanteri wa komine Gitega, komiseri araba akarere ko hagati, komiseri w'intara ya Gitega, eka n'izindi ndongozi barishikiye ahabereye iryo bara batanga ihumure, ariko bongera baranegura cane inyifato yo kwihanira yaranze abanyagihugu bo ku mitumba ya Murago na Muyange. Abo bategetsi baca batanguza amatohoza kugira ngo hamenyekane abakoze ibara kugira bazohanwe hisunzwe amategeko. Abitavye Imana nabo baca bajanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vy'ubuvuzi bw'akarere ka Gitega. Bamwe n'abandi bumvise ivyo vyaraye bibaye i Gitega bavuga ko ari ikimenyetso c'uko abanyagihugu batacizeye ubutungane. Mu vy'ukuri ubutungane mu Burundi na Sebarundi ngo ntabwizeye kandi ariwe mucamanza mukuru mu gihugu, ngo birumvikana ko n'abanyagihugu batobwizera. Basaba abarundi gufatana mu nda bashireho intwaro ishira imbere ubutungane kuri bose. Ni hano amakuru mwateguriwe agarukiye, ndabashimiye mwebwe mwese mwashimye kuyatega abiri hamwe n'abitanze akaboneka akongera akabashikira. Imana ibandanye kubarinda, ndabike banuye musigara amahoro naho ubutaha.